Ja, Spotlight. Hello guys, meze neza cyane, nibaze komeze neza cyane. Umunsi tw'igihugu cy'indege toje gutegera umuririmbyi w'umurundi asoza mu gihugu ca America, akaba yagiye kuva kera amaze imyaka myinshi yakubuye akaje agasoza kudutembera kandi nijya karimba ntihenze akatubwira byinshi mbese atubidondora ko genda mumenya byinshi kuvyekeye umugabo. Ni sawa bro? Ewa ni sawa bro. Meze neza? Ewa ni sawa tu. Numvise amakuru mva ko wagiye kera muri America ako kabwatse mu gihugu cy'u Burundi. Burya ikintu bakimetriza neza? Ewa ni sawa kabisa. Ikindi urakizi? Kirundi ndakizi kabisa. Yeah. Okay, wagiye gera muri America? Haraheze novuga heze imyaka 12 ariko mperuka ngaheje bundi haheze nk'amezi 6 nkuko. Yeah. Uraje mu gihugu cyacu amavukiro, wiyumvise gute ushikitse ubunyabwa c'indege, wumva bimeze gute? Ewa naryohewe bro, kubera ko urabona nahageze kandi si ubwa mbere ni nk'ubwa kabiri, ariko nabona mengo kabisa ewa ni ubwa mbere kabisa, kubera abantu nabona biyongereye ku mugoroba. Ubwa mbere nzi yuko ewa natana amatara hanze hari mbone igihugu cyarateye imbere bro, ni sawa kabisa men. Yeah. Amangene wakiriwe wabishinye cyavuga uti jewe n'ubundi acakeneye cyo vyumva naho muri ngene wakiriwe navyo ubona gute? Ewa nashimye kabisa, mwakoze cyane gose. Okay, nk'umuririmbyi nka wewe nigikuze mu gihugu cy'u Burundi uje gutembera igihugu cyacu amavuko canke uje gukora akazi kamisi yose? Ya nkanje rero nk'akazi kanje nkunze gukora k'umuziki, novuga yuko ikinzanye ko barugura ibindi bikorwa nshobora nko gukora kugira ngo nkomeze neze nk'umuziki wanje imbere cyane muri rusange nk'abarundi duteze imbere umuziki. Igihe waherukira wakoze indirimbo n'umwana mutoye cyangwa twemera muri Bantu Boy, ubu naho witeze gukora indirimbo nande? Ubu sino kubwira, reka bitege tu kubera ko tugiye mu mwaka mushasha. So novuga yuko abakunzi banje canke abakunzi b'umuziki bose bakeneye kutuba hafi tu bagategereza ibindi bikorwa tugiye gukora. Ndibaza yuko ntari ngaha kubusa urumva. So Imana idufashe kabisa twinjire mu mwaka mushasha neza, tuwige neza kandi bose ndabashimiye kabisa. Ewana fresh tu. Nka wewe nk'umuririmbyi navuga yuko asanzwe mbese akwikana umuziki wa mu Burundi hafi, ko ndibaze ko amutuza nka mu gihugu cy'u Burundi no kusanzwe kwikina igihugu usanzwe kwikina umuziki hafi. Uri kwa umuziki ubundi urugeze he? Bro, muziki w'u Burundi man ni buke tu. Sinovuga yuko amaze gutera imbere cyane gose, kubera kurabye Tanzania ubona yuko Tanzania amaze gutera imbere cyane gose, novuga ati kurusha mu Burundi, ariko natwe turakora, natwe hari abasani benshi bakora kandi bamaze gukora ibikorwa byiza biboneka, nabo barabizi urumva. Gusa novuga yuko dukeneye kongezamwa akaguvu, tukongeza imbaraga kabisa, hanyuma natwe tukagira ahantu tugejeje umuziki w'u Burundi. Nk'umashaka gukorana nawe muri kano kanya uringa mu gihugu cy'u Burundi cyawe, yo kubona gute canke uwo musabiki kuko abasaba bavuga ati ubwa dukwane wanze indirimbo ndagusaba talent, ndagusaba ko ufise abantu bakwikirana, ndagusabira canke ibire usabiki? Je ushatse uvuga nkabo umashaka kuronda bwa mukwane indirimbo byo bivana n'ukuntu yoba ahagaze, kubera ko nkanje nshobora nko kwiraba nkavuga ati hari ahantu maze kugera, canke uwo muntu akaba afise impano ukabona yuko ayifise, ni lazima twese dukorane hamwe dufashanye twese kugira ngo duteze imbere umuziki. So rero kuri njewe nta kibazo kabisa, ari umuntu avuga yuko ashaka yuko dukorana nta ngorane yuza, hanyuma tukumvikana tugakora ntari bitu. Nta bindi umusatari ivyo? Nta bindi kabisa, nta ewana ahageze kabisa twuganira hanyuma akazi kagakomeza. Uri mu Amerika gihe kinini ya abarundi benshi bariyo no mu bindi bigo bitandukanye, kandi bazi ko biri kose shinova ngo wavuze indimo zone habeka ko ntibikunda nubwo vyogenda kuva ko bigoye. Aho ushaka kumenya mwebwe muri Amerika umuririmbyi ushaka kuvuga duta kugira ngo abarinzi bari mu Amerika bababone, mugiye muvuga muti hari abarinzi bashikana muri Amerika, uvuga tubazana nko muri Amerika kugira ibyo twobikora, ariko novuga yuko atenje no ndabikora byo bivana n'abandi bafanzi babo canke abandi hari yandi ma management yoba bakeneye abashobora nko kubatumiza nka fari yazaheruka. Novuga yuko nk'umwaka uheze ndibaza nk'imyaka 2 hariho ibiteramo yarakunze gukora muri Texas, Houston nkuko. So n'abandi barabakenera kabisa,
ewana ndibaza yuko umwaka mushaka tugira tujemo ewana bitegure tu. Great. Nakakika jambo kama wabwira fans ba mbese n'abakunzi b'umuziki nduri muri rusange. Ya ibyo no babwira kabisa no kunyitega urumva kubera ko ndaje inshuro ya kabiri ewana ndize yuko ngiye gukora kurusha uko nakoze ubwa mbere ngira ngaha urabona yuko nahageze ubwa mbere nta nabantu babimenye yuko nari ngaha kubera ko sinashaka ngo ndababwire ati ndi ngaha ariko ntarashira ikintu hanze ngo babone ati ewana umuntu kabisa afise courage urumva so rero bitege umwaka mushasha 2022 ewana ngiye gukora neza tu. Kada gushimire cyane ndabista kwifuza amahirwe menshi y'ukorakora n'umwaka mushasha mwiza utugenu kibyo cyatugwa mugabo sinda ku mwaka mushasha mwiza ewana urakoze cyane bro. Merci beaucoup. Imana gushimire. Amen. Namanirabire, namanirabire, oh baby, namanirabire.